donc umaze kuronga abagore babiri donc umugore umwe wa kabiri umwibuse ko ufise undi mugore akenewe gusumira kumuharasyo kumwambika neza kandi uyo mugore tumukorera ibyo bintu azotuzanira inyungu tuzobana neza. Donc umuziki usaba promotion, bisaba ko ugume mu basista bakugire tuma challenge kiza n'abasista bagwera tubintu ku ma TikTok. Donc umugore atabikunze ivyo urimo kenshi muraswana akagutera ama stress naho ukabona kumuha divorce nibikunda ko mubona uno City Max araje yarandondeye mu giteramo kiwe akambwira monsieur il faut que tu étais là kabisa akasapotinga akaza kunda musa tukakino tutumadiri donc niba bike hypocrisie taka kuwa nawe minataka kuwa karibu yako niwe wako uwe wangu natamani kuwa na wewe. Nilimpenda sana kabisa akanikana mama ye mke Polina nilimpenda sana akanikana mama maisha yangu mie nilimpenda umoja nilimwamini wa moyo nilimpenda sana. Yule my people, ladies and gentlemen, murameze fresh nanjye ndameze neza kabisa ubona neza ko nikiranga kiri umweru cyane Faber Burundi nuko mbana higereye kabisa. This is Step Media Network, abona ibintu biba bimeze neza cyane imbere yacu kabisa. Abona ko turi kumwe n'igihangange mu muziki w'u Burundi kabisa, abona neza ko turi kumwe tavugwa mu izina legend. Age mbere ko tumwakira reka tumaze tubaramutse abakunzi bacu mwama dukurikirana ibihe byose, mwama mugira subscribe, mwama murungika bino biganiro mubirungikira abagenzi banyu ni murabe ivyo Step Media uruganda rwa Step Media rwatunganije. Reka tumwakire umusaza Generator Bidondo. Musaza turakura mukije cyane. Yambo fema nanje ndabaramukije neza muraho. TV twagute? TV twa Step Media Network. Step Media Network. Yes. Our fans of Step Media Network. Bonjour tout le monde, ndabakunda cyane. Kabisa. Turakora mukije natwe umusaza Generator Bidondo. Nababemereye yuko ntazoheka kubazanira ibintu bishasha gusa bana ko no musaza kabisa nko muri gene nirukanze ndaduga imisozi ndaduga rubande Generator Bidondo nazina nawe uramvuza akabande. Ariko ndavuga ati reka ndamubazanire nawe kugira ngo ashobore kubayagira byinshi byerekeye umuziki no mu buzima busanzwe muri rusange. Musaza tugomba kuyaga ku muziki. Tugomba kuyaga ku muziki. Bega wewe Generator Bidondo uno munsi tuvugana umuziki ubona gute, ubona biriko biragenda gute mu gisata cyo muziki muri rusange? Umuziki uriko uragenda bien ariko bamwe bariko baravyonga mugabo tuko turabona ko ibintu biriko biraduga si kwa kuntu kwa kera biraduga. Okay, ibintu biriko biraduga, ibintu bimeze neza cyane. Tumaze imisi itari mike hafi nk'amezi atari make tutabona igikoko cy'umusaza, igikoko cy'umuligeni. Mbega bimeze gute umuziki warahebye burundu canke bimeze gute? Bo nararonse ingorane ya sponsor. Kugira ngo urabona ibintu byose byaraduze amaklipe yagenda utafise 3 millions 5 millions ushobora gusora aka video. Urabona ko turaba legend bakera ubu nitwa papa fulani ya ndifise ni madame n'abana batandatu. C'est très dangereux ku munsi forme d'ingération kabisa. Nabige agacayi kumukaga kate kugira ngo bagende kwishura papa mistanda amasomo kama kuzeli tumbura bituma byatari kabisa. Nico gituma cyanda focus mu bindi bintu tundi tumadiri kugira ngo ndongi ibyarage kabisa. Rimwe na rimwe sponsor zaraganyuke ndonse sponsor ndonse abantu bashobora kumfasha ndashobora kuba igikorwa kandi ari ibikorwa bibiri ndiko ndategura kabisa mu December fin du mois tuko ndasaba ama sponsor. Sasa Generator B tugize imisi twumva canke nk'ibyo tubonesha amaso, hari gihe ubona canke biravugwa cyane mu muziki cyangwa muri sana y'u Burundi abona neza yuko umusani
iyo yagazanye umugore canke iyo asigaye afite inshingano z'urugo ibintu by'umuziki canke ibintu byasana muri rusange aca bihagarika none ico kibazo baza ko cyo bakiva ku kimuri rusange ico kibazo bivana n'abantu turongora urabona kenshi abademu bo muri Afrika abademu abasista kenshi akunze umuntu donc ni bakunda akazi kiwe ku muntu bakunda umuntu par intérêt donc ukunze umuntu par intérêt kubera amahera kubera kanoti ugasanga bijya bintu nabyo byiwe bikeneye inoti urabona umuntu afise umuziki ni kwa kuntu mu mbanda umuhabara umuziki niyo mugore original wo muririmbyi kabisa donc uzana undi mugore uramuzanira umumbanda donc umaze kuronga abagore babiri donc umugore umwe wa kabiri umwibuse ko ufise undi mugore akenewe gusumira kabisa kumuharasyo kumwambika neza kandi uyo mugore tumukorera ibyo bintu azotuzanira inyungu tuzobana neza donc umuziki usaba promotion urahuwa amahera usaba donc usaba ugume muri vibe ushiramo abakobwa beza ushira donc ibintu byose umuziki ugusaba bizotuma umugore wewe adafise umutima adakunda umuziki il va être très jaloux ouais donc bisaba ko utambe n'umugore mwiza bisaba ko ugume mu basista bakugire tuma challenge kwiza abasista bagura tubintu ku ma TikTok donc umugore atabikunze ivyo urimo kenshi muraswana akagutera ama stress naho ukabona kumuha divorce nibikunda kenshi ugasanga umuziki uratanguye kuyumba nico gituma ndashobora kuhanura abagore babaririmba s'il vous plaît numuze mufata abahungu banyu ngo nibamaraya baganira n'abakobwa benshi oya barondera ama contact y'abakobwa bashobora kubagirira utuntu twa TikTok utuma challenge abakobwa bashobora kubashira muri clip kugira ngo abo bakobwa babafashe gutera imbere urabona abademu bamaze gukunda umuziki no muri vile hose baratamba ibigabo kenshi biguma mu vile bigakora amadiri ariko umaze kubona umuziki umudemu wawe arawukunda ushobora kutangira amahera mu kabare bakawukubira kabisa nico gituma kenshi ukundana n'umuntu abasani abagwaruka ndiko n'abakoso ukundana n'umuntu uzana umugore umubwire she harundi umugore ari ndani kandi n'umuziki ne pas jaloux si tu es jaloux tuzofata ukenya kabisa tuzofatura abakenyi kuko uyu mudemu ari ndani yo yazana inoti ubabona ngo performing kenshi umusani ariko ara performing bande barasara sabako nabakobwa bande batanga inoti kuri stage baduga kuri stage nabakobwa donc ukamubwira neza nakurongoye ariko mfisi undi mudemu utegerezwa kumukunda kabisa utegerezwa kumubaha kugira ngo natwe atuzanira inoti kabisa ni Generation B kuba ariko barakuraba inombonesha kure ya Step Media arugwaruka ariko rakora uno munsi reka tugaragaze tubibutse indirimbo zakuranze kandi zanaranzwe kwashobora kuba bariko banazikurikirana batazi ko ari wewe baziririmbye tuvugana uri ngaha washobora kuvuga indirimbo zishika kuri 3 canke 4 zoba zaranze imyaka yaho hambere hahise indirimbo zawe ziwawe ushaka indirimbo gute kuko James nyinshi kandi zose ndaziko ndiko mvugira abafana ba Generation B canke abafana ba Step Media batorera yo ushaka wewe reka nabatorera natamani minataka kuwa nawe minataka kuwa karibu yako niwe wako uwe wangu natamani kuwa na wewe vijana wenchami na kupenda kukwambia vinanishinda nenda huku na kuchungulia narudi huku na kuchungulia usinikatale mimi utanumiza mimi kama kusunda mwingine nifanye basi namba 2
acha mimi nakupenda, ukwambia vinanishinda. Nenda huku na kuchongolea, narudi huku na kuchongolea. Usinikatale mimi, utanimeza mimi. Hata DJ Daddy anajua natamani wewe wangu mama. Kama basi na wengine nifanye basi namba 2. kabisa ku batari bamuzi batari bahora bumva iyo ndirimbo nguyu ni Generator B ari kandi karirimbo kakunze kuryohera abantu benshi cyane kabisa kakandika ni Paulina Mke Paulina ako nako kabisa Mke Paulina nilimpenda sana kabisa akanikana mama ye Mke Paulina nilimpenda sana akanikana mama maisha yangu mie nilimpenda umoja nilimwamini wa moyo nilimpenda sana tulizala watoto 5 mimi naye Paulina nilifanya nguvu yangu hasilali njala poli nilifanya nguvu yangu watoto wangu wasome alinambia Generator sitozeka wewe ye Mke Paulina nilimpenda sana akanikana mama Rapa mama Aisha yangu mie nilimpenda mmoja nilimwamini wa moyo nilimpenda sana tulizala watoto 5 mimi na Paulina nilifanya nguvu yangu asilali njala nilifanya nguvu yangu watoto wangu wasome alinambia Generator sitoseka na wewe nilimpenda sana akanikana mama Mke Paulina nilimpenda sana akanikana mama kabisa ni Generator B humu legend wa y'indirimbo Ndundi niki wanura bano bajene bariko bararuka cyane mu ndirimbo z'indundi bariko bararuka kabisa ubona ko bashushe cyane nk'umuntu wo muri Gene niki wabanura ikintu ushobora kubanura mu legend ndashobora kubanura doke ugwaruka doke bakundane kabisa bakundane kwa kuntu mubona uno City Max araje yarandondeye mu giteramo kiwe akambwira monsieur il faut que tu étais là kabisa ya akasapotinga akaza kunda musa tukakino tutumadiri donc niba bike hypocrisie kuri game babonese ko badakundana ariko muri terrain mu kazi mu mutima bakundane kuko gukundana ni gufashana donc ni gushora gutera imbere wenye uno mu City Max afisidiri yaramamagaye ejo nanje afisidiri ushobora kumwamagara ugasanga mugia kidole kimoja kifunji chao on peut pas y arriver si on n'est pas ensemble donc dukundane union fait la force dushire umutima mu muziki kwa kuntu bantu benshi babona ruriro akuza kurabanga kanda musa afiso arajenga ashobora kundamusa donc urubya rukundo rushobora gutuma bagashika imbere bagatera imbere donc arabandi ashobora kuvanga akagenda muri Europe muri Bulaya cyangwa muri Canada ashise hariya akabya bakamubwira nabandi basanufise akifata ngo ni je ni gihangange ni je nyene nzi none umaze kuvuga ngo uri wenyene umaze kuvuga ngo uri wenyene kuri interview donc kenshi abaririmbyi bafise iyo ngeso umuririmbyi yinjiye mu kamera cyangwa akava hanze acharavuga ngo ni je wa mbere na undi muntu andenze donc wewe umaze kuvuga ni we gihangange abo bantu uriko urabwira ngo ni we gihangange ngo ni we uri foro ni we uri gusumba abandi baca babona ko uri gihangange ariko natana office baca babona ko iwanyu mu Burundi nta kintu kimwe mushoboye kuko wewe uvuze ngo urabasumba abandi kandi tukubona ko hari ikintu udashika ko kandi hari ikintu ushoboye donc bari hajya bose n'abanda ground kabisa aho muriko muratuka igihugu muriko murereka ko mu gihugu na matala dufise we ushise je ari ahantu nagiyeyo muri Kongo ukora giteramo kabisa kwa kuntu naririmbye kwa kuntu na performing
kwa kuntu nagize show make ikintu bita akataraboneka kabisa baca bambaza eske mu Burundi ni wewe uri gihangange ni wewe urazi muziki je navuze murabona nga je ndi mu underground kabisa baca bamona reka turondere amahera dutumira abandi underground ukagirira ibintu kabisa donc hajya iwanyu araba gusumba rombe abaransumba benshi n'abandi cyandavuga banga balolilo bari hajya ba Big Fizzo banziza Desire baransumba urabona i-performing yangu baze nga barashobora guperforminga nga 3 fois kabisa kabisa reka tuze turatumira abarundi kabisa sivyo yes urabona donc il faut que umonese ko heju hajya watsinze abandi bagusumba kuko babaza batumira abarundi ari umuntu ukavuga ngo jewe ni je gihangange uri gihangange gute utashoboye stage utashoboye kuririmba utashoboye gutamba kabisa utashoboye gukubita live music kabisa bacabona ko twese nabyo tuzi kabisa twese nabyo tuzi il faut que uvuze mimi siko gihangange kule pana bihangange kunishinda ili bakwe baratutumira nico gituma abarundi tudashitse imbere tudatera imbere munajiamini sana tuache tuamini wenzetu aminia mwenzako ujishushe ili na wewe mwenzako atafute wapewe kazi kabisa wewe tushe pase sema mingi si nishe pase kule nyuma pako wakunishinda ndio inabidi mpasurie njia naye afite ngo bademu sivyo dufate jewe ndibuka kagiye nararongoye madame nari mfise aba petit frère benshi batararongo bakaza sasa kwabo hakuna wengine mzuri mwenye kukule kwao madame mfise mimi ngisu unaniona hivi pako bazuri kunishinda kabisa bakutu bakapitana angalia sasa kwenye madame yake ni mzuri pako hao bazuri kumshinda ni hatari kabisa vidi batema narudia kutafuta sena hao bazuri kumshinda unaona bana mke wenyewe ajipatiaga kumbe banaanza kuwa sio mazuri kumshinda lakini ana brand ili wadogo zake wapate nafasi ndio na hapo tunashobora kubrandana tuwe tunatumiana mimi nikiperform nzuri hata kule nyuma pako mwenye mimi nashinda lakini namtapa nasema yeye anaweza sana kuliko yeye apate nafasi hiyo nakupata kabisa ndani tukibugyaga donc il faut que tusugumane bapeti faites attention kabisa reka twikarukire mu bikorwa byawe nyizina turekane nawo bapeti badatahura abarijene canke akazi k'abarijene niya ndirimbo iyo uri kurayiririmba canke iyo wibutse wumva ariyo ukumva ushaka kuririmba kuruta izindi zose mu ndirimbo zawe zose indirimbo doke ndayiririmba mugabo ndakunda kuiperforminga kuri stage ya donc ni indirimbo yari true story ingorane ndubatse ya kenshi urabona abagabo turakunda guciya abagabo bubase barakunda guciya muri zo ma story ugasanga urariho umuntu ugasanga aguma ashaka kuzana urukundo kandi uri mariye bikakugora nchiye kuri stage kenshi ndakunda kwirimba asante nikiye gitaramo cyangwa niyo concert wakoze bati ino concert nkoze nakasa mutwe sinzongera gukora concert nkiyi oya je concert zose ndakora ndakunda gukora iz concert nakoze isumbi yindi concert nakoze donc ndo umuntu ndashaka kubyara evolution kabisa ndo umuntu ndakunda kubyara nimba ari concert narakubise dance kiribite yindi nzo kubisa dance kiribite ndila donc ana ni problem nuko twarakunda kuzana ama création mu concert cyo gituma sinshobora gukunda iyi concert ngo izoza ikuraza na indi soya donc nachiongeza kabisa atama hii concert ya T-Max donc ari bintu sinshobora kurenza ariko ari dutalanzo shiramo kabisa tubidondo rero je tugira ngaho nyene kuri T-Max unamuvuze nagira namukubaze ko narabonye ku ma status yawe mbona uri kumwe nawe uri kumwe n'abandi ba star benshi bagiye batandukanye nibajeje ho bari guwakana kamuri ko maradutegurira kugira mu dutemwo canke bimeze gute apari ya concert donc apari ya concert no T-Max yari yateguriye clip
hanyuma ndagenda hajya kuraba icyo cyononekane nshobora kumufasha kabisa urazi amaze igihe ataza ngaha mu Burundi amakontakte yagwaruka watoto 2000 hano naho bashobora kumuzanira abana ba 2000 bashiramo baze bakera urabona ko umuntu ngene agenda prekenza bajya dukoresha bashaje foke tutiye watoto ba 2000 umeona naguhamagara umustiliste wanje n'abandi banamuzanire Timax abana ba kugwaruka umutambire neza muri clipe bo ari bindi bintu turafashana bidondo manguo mastine nini bo nimefurahi tukukua pale present no muri video yiwe nimeuza kasura kidogo mzoibona video ya Timax ndirimbo audio yamaze gushira kuri YouTube kabisa afite umugenzi boje turakundana ba legend naziza desira kazanga no mbere ya telefone ali bidondo kabisa donc je na complexe fils nazi gonfise ngunda baririmvye tumesota sana ndibuka narakoze concert bakamemba 3000 5000 arigenda vuye kuri Saga plage n'amaguru mushika muri ville mehaso kweli mehaso cyo gituma turakundana nicyo gituma n'aba bapeti n'ababwiye tupendane bapeti kabisa okay bano bapeti wibatse ko bari kubakoresha ibanga rimeze gute kugira ngo uno munsi bashobore kuba bari kubarakora nkuko bari kubarakora uno munsi abapeti abamizishe abapeti bariko bararuka uno munsi kuko mwebwe tubafata nk'aba legend kazi ndusisiri niko biri ndiko ndavuga nk'aba baririmbyi bo reka mvuge nk'aba Dramati nk'aba DJ Fernando uko tuko turabagiranye na mwebwe mwebwe mwarahasorinze sana bo barakora bien ariko ni barashika ko kuvyo twakoze mais barakora bien bafise ma evolution bafise ma talent bafise ma technique ariko kenshi bariko baraza bo kidole akiwezi kuvunja chawa nani ili bega liwezi lika skill lakini linaitembeza skill ndio kwa bapeti baratusaidia kwirukana nani abanyamahanga ni bateye nibatwemerera cyane kuria defense kabisa kabisa kuno hata si tumeshazeeka bapeti banakupita muziki za wasawa kabisa bapeti félicitations tout le monde vraiment Dramati DJ Fernando Melanie Boy Kirikou Daboje kabisa Olege Bifes nabande Mon Affaire Ninoji bose bariko baraza nyonke ndabakunda cyane bapeti na Satbi arimo ari mu ba legend ariko aravurugana mu bapeti kabisa donc baratuma na munyamahanga ashobora kuza agadutera ku muziki donc bapeti barafashe defense ukagenda muri town yose ukabaranga bapeti bwana indirimbo zabo zigakubita abanyamahanga bakabura donc very good music kabisa ndabashimiye vraiment félicitations kandi nanje ndashaka n'aba D1 bose ndashaka ndabaye n'ama featuring kabisa okay wowe nka generator bidondo nk'umurigen birakunezera ko bano bapeti bariko baraduga nkuko bariko baraduga canke biri mu bantu nawe nyene bitakunezera nkuko twama tuvyumva mu bandi bantu nimbari nari mfise umuntu wa mbere akunda bapeti akunda ugwaruka nimbari nari mfise kugwanje nimbari nari umupatronga PDD sinshobora kubagirira nimbari nari umupatronga PDD nari kugurura ikintu bita organisation kabisa kugira ngo parce que petit moi atashuka kabisa ko bafise mistari kuiye bararirimba bakambona ibishego ariko barazana vibe mu muziki nari kurondera organisation yo kubafasha bakaronga ma concert ku munsi ku chaque semaine nikabarondera ma sponsor bakaronga hanu ma parcelle kwanza unajua bibatoke mkicho unajua mtu kupata nafasi ya kuishi unakuwa unajiconcentre sasa kimziki maisha ya placement uko nafasi ya kuishi mpango hapana ya kupanga hakuna mpango peti ose asinzuiwe kugweba bakore nari kubafasha ariko bidondo fashion iremeye donc kubwanje imana Mungu akimenisaidia bidondo fashion ikikuwa kampuni kubwa umupeti wote afise talent ndamwemere video na audio kabisa kabisa umupeti wose nzobana uyu afise talent anataka kushuka juu abaozi bakakuwa babosi wote lakini peti mu anataka kushuka lazima bidondo fashion itamsupport kabisa kuko ndakunda bapeti ngene
turiko tusha kuatake umvirize hano ng'abakongomani bariko baravuga uvuga ng'abanyarwanda ng'abatanzania ariko bapeti bari wamepika kabisa, tutawafukuza aba jamaa bapeti balipiga mamiziki mwa balama romantiki vitu mwa hatari kaona akafagia na chuma chambo cha Saturday. Respect. Tuko turaganirira ni muri Bidon Fashion. Ndabona ko hari ama fashion agiye atandukanye ya Bidondo, ndebuko ndabona naza ba Sosokei bariko hajya. Ciciyumviro waciyumviriye ko gute kugira ngo ushobore kuba wokoresha n'imipira yanditse kwizina ko blend yawe na blend y'umuhisi twase yagiye rutamwase ari wa Sosokei. Byagenze gute kugira wumve uronkiyo inspiration yo kumva ushobora gukoresha no mipira muri bwe n'uburyo? Mbo si Sosokei gusa. Mbo kubera Sosokei ari mu professeur wanje tukorana niyo yanyigishe gupanga ibintu muri studio. Twese turaba legend tungana ariko umuntu ya ari evoriwe mbere yangu acaranyereka kuntu ibintu bipanga mu studio, yani yari mu professeur wanje mu muziki bwana kanona % yaranyigisha byinshi ku muziki. Bo nico gituma projet yanje yo kudandaza imipira y'abastar mbona atanguye kudandaza ziwanje na za Sosokei ariko mfise projet yo gukora mipira y'abastare bose b'u Burundi kabisa. Ndaza ndayidandaza ariko tuzoba tuvugana bazoba bagenda ku mafoto bakakubita amafoto shoot meza tukakorana imipira nabo bakaronga bakagirira ama publicité ku bafanzi biwe bazabaronga ama %, bazabaronga ama %. Nzokora imipira y'abaririmbyi bose, umuntu ashaka umupira w'umustar ashobora kuzanga kuri Bidondo Fashion akawuronga. Donc bizoshika ariko ndiko ndarindira uburyo ko bisaba sponsor ndafise nga 50 million 100 million ushobora gukoranga imipira y'abaririmbyi ijana kuko turandasha nari nshaka gutangura ku mipira ijana ijana cange turashobora gufata bifesi 50 tricot nga tukakora ba 50 ariko turiko turarindira ama sponsor n'ama machine turiko turasaba nibaratwishura abantu batwemereye ibyo bintu nimba ari undi muntu ariko aranyumva mu diaspora cyangwa mu muki turagusaba natwe dushaka dutera imbere. Bidondo Fashion igomba ikore yo projet aba diaspora muzana amahera dukore projet yo gufasha abaririmbyi bamenyekanye zaidi tugakoranga bifes tukandika nga bifes tugakora dramati cyangwa D1 tukandika D1 kiri ku double J uko nyene n'abandi n'abalinoji dushobora gukorera amatriko ayo matriko yakarongwa yakagenda kuri Bidondo Fashion. Yani Bidondo Fashion donc kuri projet yanje ku mutwe wanje ni projet yo gufasha abaririmbyi b'igihugu cy'u Burundi. Donc muri support tu mukabona bitu bya moto gisi bitakuwa kabisa. Ndakunda umuziki napenda muziki wa hapa nyumbani sana juu nisota nao kabisa hapana kutafari natanguye gushira ko fondation antoka muri mu bantu bashize ibuye muri fondation ndimo aba petit bariko baraza bagashire matafari je narashize ibuye hajya hasi mbere kabisa hasi mu kinogo abyumviriye gute gushobora gushinga fashion cyangwa Bidondo Fashion mu gihe abandi baririmbyi badashobora gushinga iyindi mirimo itandukanye n'uburirimbyi? Wewe wayumviriye gute kugira ngo ushobore gushinga Bidondo Fashion? Kubganje nabayumviye kuno kwambara niyo ma idea yaje no muhira urabona rasukine ku munsi n'amashozi taraboneka ndabona na sister wanje bamfashije byinshi ndabona ke nyugurure generaciye mu bintu ndaradandaza imikeke Bidondo makayabu Bidondo bitumbura ya nyuma narakoze Bidondo Fashion. Donc Bidondo Fashion yavuye muri inspiration y'imiziki kugira ngo abantu baririmbye bashaka kwambara urakora abastar dushaka kwambara neza foke bako bastare wanapata show batamlipa nyuma hapa mpadeni yangu akienda kupiga show ananiletea tumia bide confiance kabisa achanga sasa bwana kaka nilaacha simu yangu patie mangoni kafare nikapige show kabisa ndia kia kugombora simu ndio pana simu vya black ndo maisha ya leo ndo maisha ya leo ndio donc Bidondo Fashion nimeanza kujiinspire avant kasi skills ya toka hata Bidondo bitumbura
kabisa. Bidon, imbere ko turangiza nirihe jambo utekerera abaririmbyi bagenzi bawe muri rusange bariko baba rigeni babagenzi baba bameze nka bariko barabivamo canke bariko barabandanya nihe jambo ubatekerera ndashobora kubahanura abaririmbyi ngaba legend niture ku muziki tubandanye twankuraje bapeti dusore maklipe dusore indirimbo mu makonseri bapeti baratuhamagara tukagenda kubafasha indirimbo zibiri zitatu za kera n'abapeti nshobora kubahanura mukundane mureke hypocrisie mukundane nimba ufise ikibazo mubaze grand frère yawe cyangwa umupeti wawe mungana mubaze bona James ikibazo niki muhanura indirimbo yanje wayibone gute mugire ma commentaire mufashane gusa kugira ngo dutere imbere kugira ngo duteze imbere umuziki wacu donc union fait la force toujours ico kibazo ndababwira union fait la force iyo jambo ndayivuga toujours kugira ngo dutere imbere kugira ngo tuduze kwa tureke hypocrisie tureke uburyarya turabe hantu tushobora kubungabunga tugatera imbere twese okay. Bidon, mukurangiza umuntu gukenera yo gukora he muri rusangi nko ku mbuga kenshi je mfise biro yanje iri mu byiza kuri 6e avenue numero 29 dofashe bwiza 6 numero 29 cyange urashobora kundondera kuri YouTube niba ushaka kubona kazi zanje ukandondera kuri YouTube yanje andika Generation Bidondo ibikorwa kenshi ndakunda gushira ama audio n'ibikorwa n'ama clip ya featuring ndayishirako kugira ngo subscribe kugira ngo nese imbere bakunda cyane na TV twagute TV ni Step Media Step Media TV asante sana kabisa yari Generate Bidondo kabisa mushishikare kumfollowinga kuri YouTube channel yiwe ni Generate Bidondo Burundi mushikare mukora subscribe like share comment kuri channel yiwe kugira ngo ibikorwa byiwe nabishikare bigera kure cyane mwongere munamushorere kabisa wana ko afise fashion nziza cyane bana ko ibintu biba bimeze neza cyane kabisa yari Step Media Network abona neza ko tubashikiriza ibintu babigezweho ni Fabere Burundi ikiranga kiromero aho bana ko nshishikara kubagezaho ibintu bishasha bigezweho turakunda cyane mushikere mu dukurikirana mu sharing ibiganiro tubaha ciao